Funka! Sinucayi singi umushusho. Ugomba ushira mu gifungo. Kuza umbwira ko umega je n'umukozi wa mu rugo. Uyumba uza wibagiye yuko ndi so wawe. Ha? Soundpick TV. You think say they wise? Mbewa mukozi. Ntacayinwa ko wicaye ngaha. Funka! Sinucayi singi umushusho. Ugomba ushira mu gifungo. Wishinga ngaha ufata udutebe wicare hanze urabe ibiti. Supposed to we have this. Ndabona ko eri ko ugomba unyondeshe. Jesu! Leo mkobwa. Awe wibagiye yuko urumane wanje. Wabyibagiye koko? Ha? Iki? Wabyibagiye kunyishuri amajambo wishakiye kuza umbwira ko umega je n'umukozi wa mu rugo. Uyumba uza wibagiye yuko ndi so wawe. Ha? Wabyibagiye? Ha? Abana biki gihe mana yanje abana biki gihe ntibagirisa no kubaha. Ha? Jewe papa wanje ni mama wanje. Jesus is Lord. Kuko ari we azi ingene mbayeho niwe yiyumvira uko ingene meze niwe yiyumvira ibintu byari byo byose ndashaka kuba uri papa usiri papa kwizina andihira minevare none ushaka ko ndakwita papa mu nziri yahe Sha kandi nkabibona kweli nkabibona umviriza nyoko nyokarazana inyama nyokarazana ibitumbura nyokarazana ivyagapfuye na ariko ntiyigera nanyimviye ko nanje nkwapereze kugeza ubu nicenganizira mu nda dontia ntuzogere kungesa mama wawe wumva none wowe uri utari umukozi none wowe urindiriye ratio ya mama wumva utari umukozi shaka ko witwa papa urindiriye ratio ya mama kandi uguma ngaha nta no kurondera akazi ngo nawe ukore uguma wiyicariye wishingura ibiti ahubwo reka tuve mu majambo jewe umunsi mbyutse ngaha merena kurya do bisangende ibintu biraza nabi yamambwiye ngo ngaze amasahani noze ibyobo je n'umunsi mbiriza turahigura Uso byabe bikaje n'umunsi turahigura yamambwiye ngo ngaze amasahani ntabikoze kandi bitari umunsi hoho je kwe n'umunsi akubita ikofi muri ndamukubita irindi Anteri ingumu ndamuteye yindi n'umunsi werindira gusa byaraza kumbona iminsi namwirereyeko iminsi je yankankanye nari nkaho werindira gusa werindira gusa je werindira No.
Basi n'ikindi gihe uzosubira kwangacwa umwatsi wanje mbesire muvuze yuko inze duca twicana navyo duta kuvuga wowe nyene Nebase oya sigena ko ndavuga nebona urabona bino vyombo gushikisa bitaroga abana byotse nebase ukoze ivyombo iyi niyo sabuni muri make pomade niyo sabuni oya narazi ko umuntu w'umugabo pomade ntibisanzwe gusa urabona ko amasahani agoma ndayotse okay ndavyumva baba pomade ni ibintu bisanzwe sibyo hanyuma ry'amajambo wari kuravuga nayo nayiki Mane ubisa amajameze gute ndumusazi rero muri make oya madonte urazi ko ngamugo tubanye neza kandi akuba mwanande mubanye neza mwanande je nawe twobana neza mu nzira yahe uri kigabo kirirwa mu nzu nta kazi nakamukora uri ngaho wanikina amenyo ngo ukeneye ndakuzanira n'umukozi je ndonderera kintu ngene nzane n'umukozi ateka akamesa ukungamijwe ngaho ngo ukora ikiwe gusa ntaje suko so gusa ntakora ubuzi gusa nibwo ubona naje nzotubona naje nkane gusa n'ubundi ndimeze nk'abandi bagabo ziba usubira no kudemba uvuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru kabwa kakagabo gusa sinzi ukuntu kameze haguruka wazi ibidombo mesire makaki nze subire kumva uri kuradedemba ivyo bidedemba byawe ibidedembano bitagira epfo na haruguru nzoca nakwereka uzomenya uwo ndiwe mesire makaki uri mbwa y'umugabo kujya wowe ukeneye ko genda gusumira nkayo uri akantu k'akagabo No. Soundpick TV.